Coach urukino ruheze mwe mwakiriye muhira mweje gutsindwa novuga no mu concurrent direct gikombe wakiriye gute byavuye mu rukino? Kuvyakira ndavyakiriye nabi kuko ugize gutsindwa ugatsindwa n'umuntu muri kumwe muri course pour le trophée biba ari bibi. Ariko no kuvyakira tugategura match ikurikira. Ni giki cyabuze mu rukino rw'uyu munsi? Icyabuze nimbaza ko natwe ama occasion twayaronse, ama occasion yo gushoboza gutsinda amagori twayaronse mbwa ntabwo twahumye kubabyaza umusaruro. Ikindi nibaza ko tubivanye n'ibibazo twagiye turagira ama blessure menshi, ingwara, ikibazo cya effectif, umuntu akagenda ahindagura ama poste menshi arahugera rero bikarasha a part de y'ivyo biba ko mfise effectif mazi igenda ko ndakoresha ariyo yonyine ndanahindagurika guteranya n'ivyo zo kuzubahindagura ama poste y'abajore benshi mu kibuga bitezo ko affecta performance. Kubwanje ntibiraba bibi turavye difficulté twakoreyemo intambamyi twagize muri no phase retour c'était muri deuxième partie kuva tuvuye muri competition nibaza ntabwo umusaruro aba mubi amanota 16 kuri 21 dukiniye n'ibibazo twagize cyo kubwanje ntaco niroposha. Urashari muri ufise amata 32 Flambeau du Centre uyu munsi Aigle Noir ufise 38 n'ivyo cyasigaye mwese urukino w'ibirarane murashari muri course y'igikombe niyo ngorana effectif mufise kuko ngiye kuraba Flambeau du Centre mbona ari nkino nyisi zihera batasimbu canke agasimbura babiri mu gihe ama adversaire bobo usanga na zitanu zakwiye ni kiyo manque ya effectif nizo bava ituma na course y'igikombe mwiva makirika. Nibaza ko course y'igikombe ntabwo turayivamo kuko nambo wa mbere dusumbye 6 wa kabiri akaba dusumbye 5. Nibaza ko iyo tutagira ibibazo twagiye turagira natwe ntiba bimeze gutya kandi nibaza ko natwe turafite ubushobozi bwo gutsinda abakonkira bacu bari imbere yacu ubwo bushobozi turabufise. Nibaza byorangira ngaha Imana tugiye imbere tugashobora gutsinda match ikurikira. Nibaza différence de 6.5 muri phase retour kuko tuteza kurangana turaforce notre effectif muri phase retour ko bigenda kose cyo bikibazo igihe tugaruka muri phase retour dufise le même effectif niyo cyo bari mu kibazo mugabo nitwa parovera kuranforsa tukarekipera nabo twatakaje ikizere kirimo. Coach urukino rurangiye nivyo twabibonye kandi ntivyari bimeze nabi ariko tukubaze tumaze twumva ibi bavuga ko abakinyi bamwe muri effectif yawe bagiye kuba basohoka umugwi byo bari byo tubikoye kuri wewe. Ivyo navyo namenya kuko ikibazo cya transfer ni kocha na transfera n'uburongozi bwo butanga uruhusha bwa cyo nzimo bajore bose dufise bose baracari sous contrat. Komite borongozi bwa equipe buzodesida kurekura na kibazo nibaza ko muri no intervalle ya phase aller na retour tuzorangira n'umuntu ashaka kumuhamplacer kandi nibaza ko ata kibazo kirekire cyo duteza nogira wagenda wose nibaza ko turi capable kumuhamplacer. Usigaje urukino rumwe kugira ngo phase aller irangire mbega phase retour wagarutse ku cha effectif mutegekanya kwinjizamwe bangahe abakinyi bashaka kuza kwiyunga n'abandi bahasanzwe kugira ngo cha kibazo cha effectif mufise gishoye kuba kigabanuka ndetse mushobora kwitwara neza muri phase retour. Renforcer tegura kurenforcer mani tugiye imbere tukashobora kubona abajoueur by'ukuri babimerita tunako cyo babaje gufasha turashobora kongera nk'abajoueur nka bane muri phase retour kuko ibanza turabifise ngabo mpaka tutababonye akuza kongeramo muri phase retour umuntu ataje kongereza inguvu Imana dufashe kwa twa l'équipe yabo twatakaje nubwo twabona nka babiri canke batatu ko muri secteur offensif mu bundi nko muri defense nta kibazo kirekire dufise tunose mediateur umwe abataka babiri byaba bimeze neza mugabo j'insiste ni tutabona abari capable abari fisi yo potentiel kuza ngo badufashe ntabwo nzakora recrutement iri panique ubona kubera ngo umuntu force effective. Mbega harabo mumaze kuba muganiriza nyuma yo kuganira n'uburongozi meze gute hari umwe babiri mushobora kuba muvuga ati bari ku rutonde mwabo bane mwipfutsa kongeramo. Cyangwa nabwira amazina barahari turi en contact mwana amazina ndakubwira kuko turacyari ku isoko ko ntiturabasinyisha umuntu ashaka kubavuga n'abandi bakabafata nibaza ko muri makenivyo. Coach ino someni heze havuzwe mu itangazamakuru cyane zina Pizarro cyangwa Serikao Faustin byavuzwe kenshi ko yoba yari yasimbiye aho hakunye mu gice Rwanda kuvuga no mu Rwanda Sport mugabo ahavagaruka twamubonye umutanguza mu kibuga umutanguza mu rukino rukomeye nka Bamuru umusaro wari umwiteze ko mu kibuga niwe yaguhaye.
Sarwa nababwiye ikibazo mfise ni ikibazo gikomeye cyane. Mediane attaque nta option nimwe iri valable kuri bande touche mfise. Unzibona nanje nemera ngafunga amaso ku mujura akoze entraînement zibiri mu ndwi nuko nyene situation abataka indi permette. Umusaruro yakoze batateguye n'ivyo yakoze vraiment moi je suis satisfait. Mugabo nafunze amaso nyene kubukongera nta kundi. Nubuye butumwa kwa kunzi wa Flambeau Centre nyuma y'ino defete. Ubutumwa nibaza ko banda badushigikira. C'est vrai turatakaje match. Nibaza ko ariyo match ya mbere dutakarije. Ndizera ko muri phase retour uko bigenda kose amanota dufize si mabi cyane gushika aho dukura muri course. Ndabizeza ko muri course tukirimo kandi on va faire le tout possible. Usimani tuzigame phase retour tuza tugira ibibazo byo twagize muri no phase ale. Uko ushobora kubona afise bakagira ama blessure abandi bakagwara. Nk'umuntu nka Maria agwaye malaria, Bochari suspendi. Asone no twati kumure équipe none ntabamera neza 100%. Iyo mba ko mfise d'autres options nabone sina mukinisha kuzana remplacije. Nibaza ko tutagize muri phase retour. Effectif yo kugwana mana tugiye imbere twaranforce ababiri batatu turayifise kandi nukurye cyizere kiracyahari. Merci coach, bonne chance. Merci beaucoup.